105 ryaguyeyo yaguye hariya n'umwoto n'umuriro kare barya abahungu basarambwe kare banogora ijisho. Uyu ni umusirikare w'u Burundi utabaza uvuga ko ibintu bitoroshe na gatoya mu gihugu c'u Burundi, aho agaragaza ko ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye byo kurungika abasoda b'u Burundi muri Kongo bibabaje kandi biteye isoni, ndetse akaza ashimangira ko intambara iriko irabera muri Kongo iteye ubwoba, ndetse ari intambara iri guhitana abasirikare batari bakeya b'u Burundi. None abatari bake baribaza koko ibi bintu niba Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kubicika. Mu minsi ishize yohereje amakamyo 30 yuzuye abasirikare b'u Burundi, ariko amakuru adushikira abashitse nimbarwa kuko basanze M23 yabateze ambushi yica benshi muri bo. Ababashije kurokoka nabo ubu tuvugana bari mu gisagara ca Uvira, kandi iki gisagara ca Uvira naco cose cyamaze kunyanyagirwamo n'abarwanyi ba M23, aho bari gukora ibishoboka byose ngo bakibohore, nk'uko n'itangazo bahejeje gusohora ryerekana, aho bavuze ko abanyagihugu batuye mu gisagara ca Uvira ndetse n'ahandi muri Kongo bose bakwiye kwitegura kuko M23 igiye kuza kubatabara. Abarundi bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu baremeza ko ibintu bitifashe neza na gatoya, bakemeza ko igishoboka atacindi uretse ko abarundi barya umutima amenyo bakikura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'iyi ntambara iriko irabera muri Kongo, aho tuza kugaruka ku bakomando ba M23 baba baramaze kugera mu gisagara ca Bujumbura, ndetse tukaza no kugaruka ku mirwano ikomeye cyane iriko irabera Uvira, aho umwanya n'umwanya mushobora kumva Uvira yamaze kugwa mu maboko ya M23, dore ko igisigaye ari ukwataka, dore ko abasoda ndetse n'abakomando bakomeye cyane ba M23 bamaze kunyanyagira Uvira. Igisigaye ari uguhabwa itegeko amaze bagatangira akazi kabo nk'uko babikoze Bukavu ndetse na Goma. Ibi byose bikaba byerekana ko Ndayishimiye atarukundo afitiye abarundi ndetse atarukundo afitiye igisirikare ciwe. Byose mugiye kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Amakuru adushikira ava mu iperereza ry'u Burundi ndetse na bamwe mu basoda b'u Burundi bari ku rugamba muri Kongo baremeza ko Ndayishimiye yakoze ikosa rinini ndetse rikomeye cyane, ikosa riteye ubwoba rishobora gusiga ryicishije abasoda b'u Burundi batari bakeya, ndetse rigasambura igisirikare cy'u Burundi benshi bubahaga ndetse batinyaga kubera ibikorwa by'ubutwari byagiye biranga abasoda b'u Burundi. Ariko kubera ubukunzi bw'inda biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyo yakoze atacindi uretse gusambura igisirikare cy'u Burundi, ndetse benshi bakemeza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisigariye ku izina gusa, aho benshi bemeza ko aho bigeze uyu munsi atabasirikare na bakeya u Burundi busigaranye burwanira igihugu, ahubwo ko igisigaye ari uko abarundi b'umutima bafatakanya n'abasoda bakeya basigaye bagakuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho benshi bemeza ko ubutegetsi ari bwo kibi kibishe kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ewe Kongo, emwe ndongozi z'u Burundi, nukuri ibiriko birakorerwa abarundi birateye isoni. Amakuru ariko aradushikira nuko ingabo z'u Burundi zitari nkeya
ziriko zirabandanya kwishikana kuri M23 ndetse andi makuru akemeza ko izindi zitari nkeya zamaze kujya kwifatanya na Red Tabara mu mugambi uhari muremure wo gukuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye bakoresheje imbaraga za gisirikare. Mwarabyumvisha ko mu minsi yaheze hari abanyepolitike batandukanye bari hanze y'igihugu batangaje ko bagiye gukoresha imbaraga zose n'ubushobozi bwose bafise amaze bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse bagakuraho n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko imyaka 20 bamaze batwara igihugu c'u Burundi. Biraboneka neza ko ataco bigeze bamarira igihugu kandi biraboneka neza ko igihugu kibandanya kugwa mu isanganya kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Amakuru ariko aradushikira aturuka Uvira aremeza ko ibintu bitifashe neza na gatoya, naho ingabo z'u Burundi ziriko zirahatirwa kujya muri Kongo. Amakuru ahari nuko ingabo z'u Burundi nka zose zitifuza kujya muri Kongo kubera ibara bakomeje kubonerayo. Amakuru adushikira nuko n'abari kujyayo bakabona uburyo kibakiza agatwe kabo bari guhita bahunga bakajya kwifatanya na Red Tabara ndetse na M23. Ibi byose bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi, dore ko benshi bemeza ko ibintu bikomeza kuba bibi ari nako ubutegetsi bwa perezida bukomeza kugarizwa kuko biboneka neza ko biriko biraba biteye ubwoba ndetse benshi mu Barundi bamaze gushira ubwoba biteguriye kurwana intambara ikomeye cyane ndetse bakaba biteguriye gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye arakwiye gusigurira abarundi ikibi ari gukorera abana b'u Burundi. Ikiboneka cyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yadandaje abana b'u Burundi we akabandanya kwibonera inote atitaye ku byo abariko barapfa. Perezida Ndayishimiye arabwiriza gusigura ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Kongo. Abarundi baraye bahanahamuwe n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Baraye babonye amakamyo ndetse n'imirongo miremire yuzuye abasirikare b'u Burundi bigaragara ko bagiye ku rugamba. Abarundi batari bake baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ahisemo kwicisha ingabo z'u Burundi. Amakuru dufise nuko Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yarungitse izindi ngabo muri Kongo ari uko izari ziriyo zari zimaze iminsi zicirwa mu misozi ikikuje Uvira, akabona ko abasoda basigaye ku rugamba ari bace cyane, ariho yahisemo koherezayo abandi. Kubera iki Ndayishimiye atabona ko abasoda b'u Burundi barushe? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye ahitamo kugumya kwicisha ingabo z'u Burundi? Abasoda b'u Burundi bapfuye umengo nta kibaye. Nta kintu kibabaje nko kubona ingene abategetsi ba Kongo batagira bashicisha mu kanwa ko abasoda b'u Burundi bariko barabagwanira ko aribo bafata n'ibyo bice bitandukanye. Umwe mu bashakashatsi b'abakongomani begereye leta ya Kongo yabwiye isoko ryacu ko atamakuru na makeya y'abarundi avugwa muri FARDC. Amakuru na makeya yerekeye abarundi atangwa n'insoresore bita Wazalendo. Abarundi baracengerwa rwose mu gisoda ca Kongo. Abategetsi b'u Burundi niko kuko bo ntibakennye ko hari amakuru na makeya asohoka ajanye n'ingene abasoda bariko barahonera muri Kongo, ariko hariho ibimenyetso bitabesha. Hari ibiziga by'abasirikare bimaze iminsi bishika mu gihugu c'u Burundi. Hari imiryango mike cyane imaze kwerekwa abayo. Ibitaro by'abasirikare mu Kamenge biruzuye abakomerekeye ku rugamba. Mu minsi 3 gusa hoba hamaze gushikanwa abasoda barenga 100 bakomerekeye muri Kongo. Ubu biragoye rwose kuronka icumba mu bitaro utari umusirikare. Amakuru ahari nuko abo basirikare bose biciwe mu mirwano iherutse kubera hafi na Uvira aho ingabo z'u Burundi zari zikambitse. Kubera iki abasoda b'u Burundi bariko bapfa ku bwinshi? Ubwa mbere bwo bagwanira ku butaka batamenyereye, ni ibice birimwo udusozi twinshi. Abasoda baraharuhira cyane.
ubwa kabiri abasoda b'u Burundi ntibagira ibikoresho bikwiye bijanye n'iyo ntambara. Kuva mu ntango bagumye basemerera ariko nta kinini cahindutse. Ubwa gatatu ari naco gihambaye, iyi ntambara abasoda b'u Burundi ntibayitahura. M23 ntiyigeze ivuga ko ishaka gutera u Burundi. M23 ntaco ipfana n'u Burundi. Abasoda ntibabona ico bariko barapfira. Uko bisanzwe bimeze iby'intambara, nta musirikare yoroherwa n'intambara atumva. Hari n'inyigisho zibabaje zitangwa mu mbonerakure mbere zinakwizwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho usanga higishwa rwose amacakubiri ajanye n'amoko ku bijanye n'iyo ntambara. Waje kuraba abasirikare barungikwa muri iyo ntambara ugasanga benshi ni bwa bwoko nyine butukwa burungikwa kuyigwana. Ibi bintu bikaca bihinduka urudubi. Benshi bakemeza ko Ndayishimiye afite imikenyero ibiri muri no ntambara. Iya mbere ni ukwironkera amafaranga, iya kabiri ni ugutukisha bumwe mu bwoko buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikindi giteye ubwoba ndetse kinababaje ni uko Ndayishimiye yafashe iyi ntambara nk'iturufu yo gusambura igisoda c'u Burundi, akagikuramo abo yita ko bo bahoze mu gisoda ca kera ca Exfabu yitaweka ari abatutsi, akakirekeramwo abavuye ku rugamba ndetse n'abo mu bwoko ashaka. Amasezerano ari hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi ntashirwe ahabona. Uburundi bwarungitse abasoda muri Somalia, amasezerano bagiraniye n'ubumwe bwa Afrika arazwi. Ingene umusoda ategerezwa guhembwa birazwi. Ingene abaho birazwi. Ingene ariho apfuye canke akomerekeye birazwi. Abandi basoda barungitswe muri Central Africa, naho nyine amasezerano y'u Burundi na ONU arazwi. Kubera iki amasezerano yo muri Kongo ari ibinyegezwa? Ninde yunguka mu kuba amafaranga umusoda agurishwa atazwi? Hategekanijwe iki mu gihe umusoda apfuye canke akomeretse? Mbega abasoda barahawe ibikoresho bikwiye mu ntambara nk'iyo? Hageze Kongo abatwara Uburundi baca bitwaza ibanga ry'igisoda, ariko hariho uwuriko arabyungukiramwo cyane. Ico gipfungu ni kiveko. Amasezerano arwerwe imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziyaharireko. Perezida Ndayishimiye nasigure ibiriko birashikira abana b'u Burundi. Iyaba Uburundi bufise abategetsi bakunda igihugu, ibyara bibaye mu misozi ikikuje Uvira byari gutuma idarapo ryirirwa rigeze hagati, abarundi bakagandara, igihugu kikinamira ingabo. None nindi abinezwe? Ibi byose birerekana neza ko ibiriko birashikira abasoda b'u Burundi biteye ubwoba. Abarundi bakunda igihugu bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko Ndayishimiye n'abamufasha gutwara igihugu baramaze kukidandaza. Ikindi kibazo abarundi bafise gikomeye ndetse kinateye ubwoba, barabona neza ko kubera agasomborotso Ndayishimiye abandanya gukora, biraboneka neza ko ibintu bishobora gukomera cyane mu minsi iri imbere, aho M23 ishobora kurakara amaze ikababara, bigatuma yambuka ikajya i Burundi, ikajya gukumira aho ibitero bituruka. Ibi byose birerekana neza ko Ndayishimiye umugambi arimwo atawundi uretse gusambura igisoda c'u Burundi, ndetse ibi byose bikerekana ko ikiriko kiraba mu gihugu c'u Burundi ari uko abasoda ubwabo nabo badashoboye kwihagarara ko ngo batabare igihugu kigeze ahatemba, kubera ubutegetsi bubi bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Biratangaje kubona abasoda bariko baratakambira abanyagihugu ngo babatabare. Ubundi ibi bidasanzwe, ahubwo abasoda bari bakwiye gukoresha ingufu n'igihagarara cabo bafise, bakikura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ubutegetsi budakorera abene gihugu, ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru dufise kandi yizewe nuko abasore ba M23 baba bamaze gushika mu gisagara ca Uvira, aho bamaze gushira ibintu ku murongo. Igisigaye ari ukuza guhindura ibintu, ndetse andi makuru akaba yemeza ko aho ibintu bigeze, Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwisanga intambara yamusanze mu Burundi, ibishobora gusiga bisambuye igihugu, ndetse benshi bakemeza ko nyabona M23 yanyaruka igatabara abarundi, kuko
bageramiwe ndetse bageze ahantu habi cyane kubera ubutegetsi bubi. Turabandanya kubatohoreza amakuru y'ibiriko biraba, ibyo tuba tumenya turajya tubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.